ijambo ry'Imana murakoze Imana ishimagizwe cyane. Dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Igice cya 14 ubutumwa bwiza bwa Yohana haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Yesu ashimwe cyane. Muri ano majambo Yesu aravuga, aleluya, Yesu aravuga ati sindababwira ibinyuranye n'ibiri byo, aleluya, sindababwira ibintu biri ukundi kandi ntacyo bisa ndiko ndarondera, ndababwira kitari cyo. Iyo abayo mazu atarahari sinari kurinda kubabesha, nari kubabwira ibyo nyene biri ibyo. Nimwumve kuvuga ikintu uko kiri. Aleluya, amen. Yesu mu kwera no gutungana kwiwe yarahuye n'intambara ikomeye, ari mu rukinja bamuburanya no mu bindi bihe bitandukanye bamuhaririza. Mugabo Yesu yakomeje kuboneka ari umunyakuri. Bw'agenda mbere ikindi kintu cyafashije ciwe nuko hariho ubwenge afise bwiwe kandi aribwo yaduhaye butuma hakubesha. Wewe ndavuge kuko ariwe ndiko ndavuga nk'icitegerezo cyacu. Hakwabesha yari inumiye, hakwabesha yaraca umugani. Niko bikwiye kutubako mu izina rya Yesu. Inshuro zitandukanye kabwira umuntu ntagishuka guha. Aleluya, kubera gutanga inyishu ndayifise, ndawubwira nti ndayifise ariko sishaka kuyiguha. Ndayifise ambwira nti ntayo mfise. Ibyo ndamubwira byoba n'ibyo ndindanirwa. Inyishu y'ukuri rondera ntayo mfise, ariko hari n'igihe mba ndayifise kandi Yesu niko yabaho. Hanyuma ndayifise mugabo nkaba mbona ko ntakeneye kuyikubwira. Ukuri mba mfise ni uko nyene, inyishu ndayifise ariko sishaka kuyiguha. Umutima wanje ntunyemerere kubikubwira. Genda amahoro. Amen. Hako mbesha kuko ndashobora kubona kukurumba jiji wewe utakwiye kukubwirwa cyangwa basi jewe ntakeneye kukubwira. Amen. Niwe ndashaka singomba kuvuga muri ubwo buryo bw'ukumenga nuguhagatiza, ukumenga nukubikinani. Oya si ibyo. Mugabo cyagi ushitse ahantu umenga wotegerezwa kubesha uzopfa umunuma. Yesu avuga ati yaba ayo mazu atarahari mba ndababwiye yuko atarahari. Rero ibintu ndabibabwira uko biri. Wowe urangurira hehe? Nanjye ndashaka kurangura ahantu urangurira. Wowe urangurira hehe? Nene nimba impamvu yo gutuma utahamubwira itumvikana, amubwire. Namba nukwikunda nukwanga yuko yohava yunguka nk'uko wunguka. Tsinda ubwo bwangu mubwiza ukuri. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nimba nataco bitwaye ukaba ari uko kuri nyene gukwiye kuvugwa, kuvuga uko nyene kuri. Hanyuma mugabo ibirinde kuba ibintu biza kuzazanisha abakurondera ku muco. Dusome kandi ibyasho Yohana usanzurure Bibiliya zawe. Ibyasho Yohana 19 umurongo wa 11 havuga kandi mbona ifarasi y'igitare uyibyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri. Amen. Musumye Yesu ariko araganira n'abantu irabwira ati iyo muvuga ibinyoma mwebwe muvuga ibyaso wa mugwanizi
ukuyo ariwe yahereye kera ari umunyabinyoma kandi ngo niwe se wabyo. Iryo jambo ryaravuze kandi niwe se wabyo. Ivyo ni Yesu yabivuze. Hanyuma aravuga ati ariko ukuri wewe yumva ijwi ryanje, ukuri wewe aza kuri jewe. Aleluya. Yabivuga imbere ya Pilato bariko baramuhaririza. Hanyuma Yesu arababwira ati jewe cyatumye nza mw'isi nugira ngo shingire intahe ukuri, kandi umuntu wese ukuri yumviriza jewe. Amen. Pilato amubaza ngo none ukuri ni iki? Ico kibazo ntaco yishuye, yari inumiye. Yari yaravuze kera yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, atawushika kwa Data atamujanye. Ariko Yesu niwe yavuze ngo nimufate imaragarita zanyu ngo muziterere ingurube ngo zizihonyane, kugira ngo zije kuzihonyanga ntizibasamire namwe. Yarazi ko iryo jambo ari ukuri guhanitse kandi y'umunezero kwe kubwirwa wamukeneye. Ntiyaribwira Pilato. Aleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero dusome Zaburi ya 15. Dufise Yesu n'icitegererezo, hanyuma natwe dusabwa iki? Iyi Zaburi itangura ivuga ngo Uhoraho ninde azosembera mu ihema ryawe, ninde azogerera ku musozi wawe wera? Ni kibazo. Aleluya. Ninde azosembera mu ihema ryawe, ninde azogerera ku musozi wawe wera? Murongo wa 2, nugendera mu bitunganye agakora ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, utarebenkanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuruza. Ntaguranira amahera kuzohabwa y'inyungu, ntiyemera ingurire yo gutsindisha ufise urubanza. Ugenza atyo ntakizomunyiganiza. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Turi kumwe? Dushira umutima ku ijambo ry'Imana. Wumvirize, ijambo ry'Imana ni cirore, kandi ijambo ry'Imana n'umuco. Uriko urarisoma neza urashobora kwibona kona kuri ugendera mu bitunganye canke kuri urebenkanisha ururimi rw'ibinyoma, kubera ariko rirakumurikira. Rero bitangura ribaza, ninde azosembera mu mahema yawe, ninde azogerera ku musozi wawe? Tora turirimba akarimbo kavuga ngo ninde azoduga wa musozi wera w'Imana, ko mbona ivy'isi vy'iki gihe bikundwa n'abantu bose. Indirimbo y'ikibazo. Ninde azoduga wa musozi wera w'Imana, ko mbona ivy'isi vy'iki gihe bikundwa n'abantu bose. Hano barabaza, ahameze nk'ababaza ngo none ninde azoja mw'ijuru, ninde azobana n'Imana? Kandi ibyo bitarashira hano mw'isi ho, ninde abanye n'Imana? Ninde azosembera mu mahema yawe, ninde azogerera ku musozi wawe wera? Mu ihema ry'Imana yadushengereye tuyashengereye, ariko hariho n'ahandi ku musozi wayo wera. Yesu ashimwe cyane kandi adufashe. Ninde rero mwende majambo ipura être accepté imbere y'Imana? Ninde dushobora kwemerwa imbere y'Imana? Ninde duhagarara imbere yayo ntagire isoni, akinjira mu bwiza bwayo agasanga ntagiye kuganduza? Shishemwo inkuru yo muri Bibiliya itubwira ubukwe. Umuntu yateguye ubukwe aratumira abantu, hanyuma biragorana, mugabo baraboneka baraza. Hanyuma muri bo basanga harimo umuntu
yinjiye watambaye impuzu y'ubukwe nkamubwira ati wubahutse gute kwinjira ahantu mu bukwe utambaye impuzu y'ubukwe wubahutse gute bene bajambo erega uracavuja urubanza bacabwira abantu biwe uri muterure umute hanze iyo nkuru yavuzwe na Yesu acavuga ngo aho niho hazobayo turyana insya z'amenyo n'amaborogo hano mu majambo y'Imana twishurwa rero umuntu azohashobora kuhaba aho hantu ngo umuntu ca mbere agendera mu bitunganye. Haleluya, agendera mu bitunganye. Iri jambo agendera mu bitunganye sakandi umuntu akora umunsi umwe akaba arahejeje n'ubuzima, agendera n'ubuzima. Hanyuma kandi ejo bundi naragize ibihe bitandukanye byaratwaye nk'umwaka ngo masanga nagize mayerekwa indoto bikurikirana bivuga ivyo kugaruka kwa Yesu ko Yesu agarutse biki byagoje biramvuge kamwe rero agace kabo mu igihe kimwe ngo hari haje intumwa y'Imana ntiyari yitwa intumwa y'Imana gusa ngo yari yamugitswe n'Imana uri kugenda ngo ahantu hose mw'isi yose babwira abantu ngo mwitegure ngo mwe Yesu agiye kugaruka ariko ngo yarakengeretse murabe inyuma hanyuma mugabo ugenda nezerwa yuko Imana iduteye iteka kubona uyu muntu aje n'ingozi na kubona uyu muntu ngo yashitse no mu Burundi na nabishimye uko nyene yashitse n'ingozi yashitse no mu Burundi ndashima Imana kubona natwe tubibwiwe. Rero uyu muntu yarakengeretse nyuma ngo yari yagiye ahantu ngo arababwira ivyo nyene zuko Yesu agiye kugaruka ngo baca bamubaza ikibazo jewe namubonye yapfuye ngo bamubajije ikibazo ngo none tugire iki baca bahinyisha ivuga ngo mukora ivyo gutungana mukora ivyo gutungana mukora ivyo gutungana. Tubyizera tutabyizera tubyumva tutabyumva Yesu azogaruka. Kwitegurira kugaruka kwiwe cyangwa guhura nawe kwacu ukugendera mu gutungana. Haleluya. Icyakabiri hano kivuga ngo uyu muntu agendera mu byo gutungana ngo akora iby'ukugororoka. Manishim ibikorwa byiwe n'ibikorwa bigororotse n'ibitongawa n'ibyemerwa n'Imana n'ibishingirwa intare n'ijambo ry'Imana n'ibitocirwa urubanza na sentare yo mu ijuru akora ibyo gutungana. Haleluya. Icya gatatu ngo avuga ukuri mu mutima wiwe akavuga ukuri mu mutima wiwe. Haleluya. Hari igihe umuntu avuga ibintu ku munwa umutima wiwe umwemeza yuko ibyo ariko aravuga atari byo biri indani. Ibyo ni byo byitwa uburyarya. Uburyarya ngo bufise isiguro ya maske ca kintu umuntu yambara gutya akambara nk'icintare ari umuntu ukabona ni intare kandi ari umuntu cyangwa ugafata nk'ikimaske c'umuntu ukacambika imbwa igacigira isura y'umuntu kandi ari imbwa. Uburyarya rero nubwo ni ukwambara maske no kumera nk'umuntu asa gutya kandi atari ko ari. Biragatsindwa mu izina rya Yesu. Wowe ufise umuntu uzi kubesha bikija
rikijana. Ibara ryaraguye, umuntu arafata inda akayagiriza umuntu atari nyeneye, umuntu agasinyira umuntu aho atasinye na nyene gusinyirwa atavyatsi. Ivyo bintu ntibishobora gukiza ubikora, zomuhitana. Utegerezwa kubaho mukuri mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kwegeranya ivyitwazo ubaze oya kubera ikimiki basi nuko atavyo zimwe. Urumva zose zarakuweho hasigara ngo ni mwihane. Amen. Urumva nishobora kukuzanira imbabazi z'Imana. Urabona bituravyo ivyo nibishobora kuzanira imbabazi z'Imana. Nanaka niko yari yagize ivyo nibishobora kuzanira imbabazi z'Imana. Arakara sinzi ukuntu ameze ivyo nibishobora kuzanira imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zizanwa n'ukwihana, zizanwa no kuzinukwa inzira y'ikibi n'ikinyoma ca Satani, maze Yesu akabibona akagusuka ko imbabazi ziwe. Imbabazi z'Imana si ikintu twishiramo guca wishiramo ngo ntaco ngo burya nababariwe. Zirakuzako ikazigurungikira nkuko iturungikira imvura, ukazumva n'umutima wawe ukabohoka. Turakome cyane n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Si kubusa Yesu yabambwe ku musaraba, yarazi ko dukeneye imbabazi. Murongo wa 3 bene wa 5 niyo sikaje kuvuga ko utaremenanisha ururimi rwiwe cyo nshakana. Kuremenanisha ururimi rwawe, futa ururimi rwawe ukemera rukanyuragirana mu kanwa kawe ruriko ruterateranya indome zikubesha. Ivyo bintu ubikora si wazoja kuri wa musozi, ariko utabikora haleluya ni wazoja kuri wa musozi. Amen. Ko bimeze nk'ibisa reka negera imbere. Igikurikira kivuga ngo ntagirira nabi mugenzi we. Mbega iyo umuntu agerageje kuguha inoti yateranije ibipande bibiri kuko azi ko yamucikanye, hanyuma akaguha igipande kimwe gifatanye na kigenzi cacu abizi ko ari inoti hamwe yobonwa n'uwuzi kubiraba ataco boyigura. N'urukundo, n'ukugira neza n'ibiki, n'ukugira nabi. Ego ni kinyoma kandi n'ubugizi bwa nabi. Kwikika mukiza chingene nanga takubonye, kwikika mukiza chingene atazobimenya, ukamugirira ikintu kibi kimutamumanga, kimugirira nabi. Wewe nyine ubaye mu kinyoma, wowe undi nawe muteje ingorane. Yesu adufashe cyane. Ayo niyo mayeri Satani akoresha. Abakora gutyo birumvikana ko baba bakoze nkawe. Satani amarondera ingene agirira n'abantu batarushe babica n'ikanda, akigira umumarayika w'umuco kugira ngo atabagushikane mu mbanga. Urugwa ugwe, urupfa upfe, bihere utigeze ubica n'ikanda, imbere ikurya iguhuha. Ihuha isemura, ihuha isemura, itewe kumara ikirenge utigeze ubimenya n'akanisasi. Abanyakibi rero ntibakunda kwerekana ububi bwabo nabo. Umuntu w'umunyakibi agomba kubikora atarinze kukubarira, atarinze kukwereka, kandi uyo ntakwiye kuba mu nzu y'Imana. Akwiye kubarizwa muri bariya nyene batigeze bamenya kugira neza kw'Imana. Ariko wamenye kugira neza kw'Imana, hagarara mu kuri mu izina rya Yesu. N'undi wese avuga ko arondera Imana naza ahagarare mu kuri mu izina rya Yesu. Amen. Icya 6, ntakaza inkuru y'umubanyi wiwe.
ese ashimwe nibaza ko bifatanganye ibyo kuremeranya ikinyoma mu kanwa no gukata inkuru y'umubanyi ni nka co kimwe. Urumva sha urabibona igitenge yambaye kijya hewe umugabo yakimuhaye urumva ngo ariko aramuhonga ngo bari bagwanye nawe. Aho rero ni ipfuye ribi yuko n'undi yambaye agatenge keza hanyuma afashe inkuru y'igitenge ayongeye ko iyindi tabaho biragatsindwa mu izina rya Yesu. Ibyo bintu nibyo shikana umuntu mu ijuru birumvikana yuko umuntu akora ibintu nk'ibyo nawe nimba uhagaze mu nzira y'ubugororotsi urumva ko uyu muntu mudakwiye kubana none azoca abana n'Imana. Iyi si ni yawe twebwe iwacu ni mu ijuru. Yesu yaduhinduriye akaranga urashobora kubona ko Yesu yaduhinduriye icyo twari turi kandi si mu majambo ni mu buzima no mu bikorwa twarahindutse kera twari babi turabukwaha nk'abandi natwe twanka abandi nk'uko byanditswe muri Tito ariko Yesu arahindura ntaguranira amahera kuzohabwa y'inyungu. Kibazo nta muntu ari hano aguranira amahera kuzohabwa y'inyungu ntiyemera ingurire yo gutsindisha ufise urubanza. Mama ngo ni uw'iwacu sinomumenera akabanga sinomuvuga ibitari byo ngo mvuge yuko hari ahantu hagurishije kabiri. Mama ngo ni uw'iwacu ngo sinobivuga hanyuma ngo ahava atsindwa canke naho ukagira ikindi giturire kitazwi na benshi igiturire kimeze gutya igihe ugomba gukingira ubuzima bwawe ukanka guhagarara mu kuri naho nyine uri igiturire cya sekirite yawe wawiguriye ingabo zigukingira ngo ntupfe. Yesu ashimwe. None rero gatora mbega uri umunyakuri uri umwizigi turaja ngaho Mana nukuri mbabarira umbabarire Mana umbabarire wowe gusura umbabarire inda ntimitari abazosubira nukuri utubabarire igenda aze kuyikorora namuhaye amahera ayikorora nimuyitana jewe numva yarapfuye hanyuma mama nukuri tutazosubira kirira neza bicamo ndumye kajya kazi nukuri batazosubira jewe kuzenda gushikanira ijana mu mwongo ntibibaho. Ariko bibaza ngo Imana irakangwa abasore mukoresha ashaka kuza arabwira ati ndagukunda mukobwa nawe ati nubesha nawe ati nukuri nkabambesha ndashimushima nokumapapeba jewe ubimenya neza mugemye inda agaca amubwira ati uze wihende uvuge ko tunazina ugasanga yariko bigira ngo aronka akaryo gusa wo gushakana nawe mu nzira y'ubuhumbu ubwo buhumbu abushikiriye afere yarondera ikabikwiye bashobora no kurenza aho ntabe mubi gutyo bwose ukanabana hanyuma mugabo mu by'ukuri ugasanga nticari ukuri kuko agukunda ahubwo cari ikinyoma c'ingene ashaka kuzuza amabesoin yiwe satisfaire se kuzuza ihahamu ryiwe ryo kuronka ingene ashikira uwo bubakana. Attention muragaba satani n'umwanzi kandi yakubesha ntakubwisha inama ushima ko yakubesha numenye ko yakubesha
ubwirwa n'abandi. Terega burya ya bintu uri kuragira biragutukisha, ntabwo utabakecuru ba kino gihe na ibubona hari icyo biri. Aba rero yagupakiye ikinyoma, wibaza yuko uri umuntu yahise rwose. Tube mu muco w'ijambo ry'Imana, ndazi ko Yesu azodutabara, ndazi ko ahagarariye ukuri kwiwe, ariko birasaba ko nawe wemera kuba umunyakuri. Amen. Nshishemo aha mu gitabo cy'Abalewi cyo tugaruka muri Zaburi, hari isengesho cyo tubwirira hamwe Abalewi 19 murongo wa 35 n'uwa 36. Havuga ntimuze mugoreke imanza mu gusuzuma ibyo kugeresha metero cyangwa ikiro cyangwa ingero, ariko iminzane y'ukuri n'ibiro by'ukuri n'ingero yitwa efa y'ukuri n'ingero yitwa hini y'ukuri bize bibe ari byo mukoresha. Ni jewe Uhoraho Imana yanyu nabakuye mu gihugu cya Egiputa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Mu bintu bitandukanye omenga biroroshe ko umuntu acishamwe ikinyoma atavuze, gashiramo ibintu bitari byo, udakoresheje amajambo, mugabo ukabuze yuko ibyo urimo atari byo. Hari ikindi kinyoma agomba kwirukana, ni igihe abantu babesha ngo bihanye batihanye. Nivyo narigeze kumbabarira Mana nukuri ukabona urambabarira sinzongera. Nyaguhezagi arihuta kubikora, bakakurenganya icyo kintu uri kuravuga ushaka kuja mugabo hakurya wajanye y'umutima w'imbugu murimba, wajanye y'umutima w'imene gumurimbe, wajanye y'umutima w'umuntu gumurumu, icyo waja butsuri icuburi. Abantu rero b'Imana idusebe niyo mitima. Abantu b'Imana bafite umutima witwa mpemu w'ukuri. Inshuro nyinshi avuga ngo mpemu w'ukuri. Aleluya. Uba wizaniye izo gutsinda.